kurabera ku kibuga ca Pig nako Parc do Prince. Match za kurangira ibitsindo vuga ngo bishika kuri 2-1. Ibitsindo vuga ngo byatsinzwe na Fabien Ruize gikubatsinda igitsindo vuga ngo ku munsi w'ejo. Ni ku rundi ruhande kandi no kuri equipe Arsenal nawe nako witwa Bukayo Saka nawe yagikubatsinda witwa Kim yatsinda igitsindo. Match za kurangira ibitsindo vuga ngo 2 Keystone ko twabigaruse ko tuvuga ngo equipe Arsenal irafise amahirwe no kukiza kwikina ku kibuga cyawo. Abandi bavuga ngo equipe Arsenal yoze kikabikoreka igashaka kuba yigenza neza, ariko ku munsi w'ejo ipe ya Paris Saint-Germain itsinze equipe Arsenal ibitsindo 2-1. Eske ku munsi w'ejo uravye urukino rwa ikora ba ku munsi w'ejo canke kumva equipe ya Paris Saint-Germain kunabandanya nawe waruvyiteze ko ishaka kuba yonabandanya canke tuvuge tuti equipe Arsenal wari witeze ko iza gukora remontada wanashaka canke igatsinda equipe ya Paris Saint-Germain uruko witwa Luis Enrique gutsinda equipe ya Arsenal itsinda 2-1 ubwo waruvyiteze hariya. Ya bwana Mercedes je ku bwanje kumva yuko umugwi wa Arsenal uza kuza gutsinda umugwi wa Paris Saint-Germain Parc des Princes je ku bwanje ntavyo niteze. Ahubwo ikintu cantangaje cyambere nka surprise n'urukino Arsenal yakinye imbere ya Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Kwanza ubwa mbere nabese niteze ko Arsenal iza gusinda nkuko byabaye wanashima kandi narinzi ko ubwo wari witeze iki uko bigenda kose Arsenal canke nari niteze ko Paris Saint-Germain ishobora gutsinda Arsenal kandi iza kubikora mbere ku rukino uza kuba goroshe cyane ku ruhande rwa no kuvuga ngo wari witeze yuko equipe ya Paris Saint-Germain ishobora gutsinda buri basi 2 birenga defense bitsinduje kuri 2 birenga kandi nka 2-0 ya voilà 3-1 3-0 neza cyane kandi ku rukino uza kuba bitagoranye cyane iza gutsinda ivyo bitsindo bitagoranye gose. Ariko wari wisunze iki twabigarutse ko mugari wisunze kugira ngo uvuge ngo ibitsindo bya kuba bivyishi ubwa mbere na mbere nisunze Paris Saint-Germain no mwaka kuri meze ingene ikomeye Paris Saint-Germain ni nziza imeze neza en plus umugwi nka Paris Saint-Germain waje ubwa mbere na mbere gutsindira iwawe muhira iragutsinda igitsindo kigera kuri kimwe ku busa nkaca nongera nkatakona bwa bwiza Paris Saint-Germain fise urukino rwo gusubiza uzoba watsinze umugwi wa Real Madrid ubutsinda iwabo mu Bwongereza. Eminari watsuye kandi utsinda urukino rwa Real Madrid itsinda yatembereye muri Espagne ariko ukuntu yatsinze Arsenal nta rukino rwize yatweretse nkuko yatweretse iri iwabo ikiratsinda umugwi wa Real Madrid. Nkaca nongira nkaraba ati Arsenal ije gura na Paris Saint-Germain. Arsenal amahirwe yari ifise na makeya yo kubona ko Arsenal ishobora kubandanya ku Champions League nuko ubwa mbere na mbere yomaze kabyaza umusaruro ikibuga ca Emirates Stadium igatsinda umugwi wa Paris Saint-Germain ukawutsindira muhira hama kaza kurangira basi hariya mu Bufaransa Parc des Princes igafumiza kuyibanda cyane ku ruhara rwo kuzibira atari gusatira kuko ndayize Paris Saint-Germain n'umugwi ukanganye n'umugwi mwiza umeze neza n'umugwi bigoye cyane kumva ko utsindira muhira n'ivyo Liverpool yaje urabikora ariko ugende vy'imigisha bimwe vy'imigisha kuko Paris Saint-Germain yarageje uburyo bwose yari ifise urukino do A to Z ariko ibura amahirwe yo gushobora gutsinda ubundi urukino ari rufise nayo Liverpool yari yafashwe ironka kaukazo kamwe gusa ikavyaza umusaruro agatsindamo ariko urukino rwari rufiswe n'umugwi wa Paris Saint-Germain ari vyo gutwereka ko Paris Saint-Germain ije mu Bwongereza ihatsindira umugwi wa Liverpool imuhira rero bwiza nabonye kuri Paris Saint-Germain ivyari bigoye kumva yuko Arsenal yananiwe no gutsinda Paris Saint-Germain mu Bwongereza kwizo zigatsinda Paris Saint-Germain i Parc des Princes. Rero narinzi ko rero uretse yuko bigoye ko Arsenal iza gutsinda Paris Saint-Germain Parc des Princes narinzi ko bizokorohera cyane Paris Saint-Germain kuza gutsinda Arsenal rukino neza cyane Yararushije mwanzo mwisho. Ariko kandi tugarutse kuri ako kanako ubundi equipe ya Arsenal yari yagarukanije umukinnyi akomeye cyane yitwa Thomas Partey yanakinyene match nziza ku munsi w'ejo. Nivyo Thomas Partey namwe bavuga ngo kuno munsi biragaragara ko neza wanashaka equipe novuga ngo ya Arsenal yanagerageje gukina no wanashaka urukino rwabo rw'ibanze nako match ku munsi w'ejo kagera Arsenal burya yarankuriye akantu kaga surprise kuko urukino yerekanye je sinanze kwiza kugwerekana yarakinye urukino rwiza habwo ikintu Arsenal yagiye kubirikira bura ku munsi w'ejo yagiye kubura ubusatirize bwuzuye ubusatirize bwuzuye bufise inyota nico yagiye kubura ubundi naho Arsenal je yarakinye urukino rwiza vraiment urukino ntanaziga yakinye urukino ntanaziga ati urukino rwitaze bari batanga mu kibuga ku ruhande rw'equipe ya Paris Saint-Germain yanakiriye amigoli yari Donnarumma mu gihe Marquinhos yakina na William Paco Hakim kuri kabiri mu gihe Nuno Mendes kuri gatatu hagati mu kigari Vitinha no João Neves Fabian Ruiz batakisha Desire Doué Barcola na Cavaleria ino liste kuri Paris Saint-Germain yatanguye uremezanya nawe na Luis Enrique ariye
burya Luis Enrique n'umumenyereza novuga ati mwiza n'umumenyereza amaze kuba akora byinshi cyane muri maze no gukora ibintu bikomeye abikora nuno mugwa Paris Saint-Germain bisanzwe n'umumenyereza kandi azi no kubaka abakinyi no kubakora abakinyi uno munsi gukurayo gutanguza hanze Ousmane Dembele ariko kumva ko hatanguye Desire Doué numva ko atakosa riba ririmo ariko uranyumva gutanguza hanze Ousmane Dembele ariko kumva ko hatanguye Barcola simbona ko hari ingorane ni beza nka bose pana nka bose ni beza bameze neza imagine ufise umukinyi nka Kavakeila urafise umukinyi nka Ousmane Dembele urafise umukinyi nka Desire Doué urafise umukinyi nka Barcola abo bose niba abakinyi gutanguza umwe hanze simbona ko hari kibazo cya hari ikosa wobukoze nk'umumenyeza nka nkuno ntuzeya uno mumenyeza w'umunya Espanyola Luis Enrique ikuranyuma simbona ko hari ikosa riba ririmo je ku bwanje rero ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ndabona yuko list yashoye kubika yatangura niyo kandi yarakoze na vyiza mbere wanashima ku rundi ruhande equipe ya Arsenal nayo yari yagejeje kubukibona William Saliba bari muri AkezaBurundi kandi kuri kabiri ya Jean Timber Lewis Kelly imbere yawe Declan Rice Thomas Partey Odegaard Martin Mikel Merino na Bukayo Saka wemenyana nawe nibo bakigera afise mu bisanzwe bwana Messi Dike ndakubwira ikintu kimwe je bana bakinyi bagishoye gutangura ku rukino rwejo ku ruhande rwa Arsenal mbere wanashima ni nabo bakinyi basanzwe bahora batangura nabo bakinyi basanzwe bahora batangura ku ruhande rwa Arsenal ariko nka jewe nk'ubwanje dashoye gutanguza ku rukino rwejo je ndabona ko hari umuntu umwe yatanguye hanze yarakwiye gutangura urukino na wose wundi ni Trossard yari gutangura Martinelli agatangura hanze ubu Martinelli canke witwa Mikel Martinelli niwe gutangura hanze ubundi bivuze neza ku munsi w'ejo witwa Trossard gikuba yinjira mu kibuga witwa Martinelli bigaragara ko urugero rwiwe ariko ruranga tuje twinjirira aho nyine yatwe ku munsi w'ejo equipe Arsenal yaje irataka uko bishoboka vyose ariko ni equipe Arsenal nayo ubwayo hagezane za kuri Yararushije kuko uravye ibitsina uvuga ngo vyatsinzwe ndavuga witwa uno Kivica yagerageje gutera igitsindo ariko biza kurangira igitsindo atagitsinze nimba bibonye nuvuga ngo equipe Arsenal yataka mu babonye equipe Arsenal yagerageje itangura yataka mugabo defense equipe yandi ya Arsenal na ko ya Paris Saint-Germain ko yigenza neza mu majambo make bwana Messi Dike Arsenal yari nziza ariko harakanu kari kabuze ku busatirizi ku ruhande rw'ubusatirizi rumva yarakina yaraduga yarasatira ariko umengo hari akantu gato kari gakwiye kongerwa ko gasa nkaho kari kabuze ariko twagiye kukabona ku ruhande rwa Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain nivyo yarasatiriwe ku rukino gwe kagiye ko kuduga igashika ikagusatirayo barabona ko ubusatizi bwa Paris Saint-Germain hari akantu rushije nyumva Bukayo Saka yaraduga n'umukinyi nivyo yari yafashwe ejo yari yacunzwe ariko bishitse akarengana umupira bigasaba ko atanga pass wararabuhaye pass ukabura wararabu washobora guha umupira mwiza ushike aze gutsinda bikabura ariko bya bindi ngaruka ko kandi akantu kari kabuze ku ruhande rwa agono mugwa Arsenal usanga Arsenal kwanza ubwa mbere na mbere ikintu ca numero 9 nta mu pointer bafise yuzuye uno Mikel Merino nivyo n'umukinyi ashobora guhengera kuri numero 9 kandi agashobora gutsinda ibitsindo kumbure bibiri canke bitatu mu nkino zitandukanye ariko atari izi nkino tuko twabona za UEFA Champions League UEFA Champions League irikikina imigwi yateguye neza irikina imigwi ifise abakinyi buzuye kuri chaque poste bashitse mbere wanashima sabakinyi gusa mvuze abakinyi benshi bumva baje bakora ku mupira bagatembeza mu kibuga ndetse no ku mugardie ariko urumva kugejeje kuraba imigwi ishobora gushika muri finale yagira afashwamo n'abanyezamu nimba Paris Saint-Germain ishitse muri finale uruhara gufata ikibanza cha 50% nimba Inter de Milan ishitse muri finale uruhara rw'umunyezamu Yansoma hari imyaka 36 Yansoma hari yamaze gushika arafisemo uruhara rugera ku bice 50% kwemenya neza kuri ico kintu nimba Barcelona yavuyemo nuko woze sezina atabaye mwiza ndandemenyana nawe neza Arsenal yavuyemo ariko kandi David Raya ntiyabaye mwiza nkuko byari bikwiriye nka Donnarumma yabaye mwiza ariko ntiyabaye mwiza nka Donnarumma ugiyagize urabi imigwi yagira arengana uzosanga umunyezamu w'umugwa arenganye yabaye mwiza gusumba umunyezamu kuko abakinyi bo ni beza ku mpande zose ni beza haba abakinyi ba Paris Saint-Germain bari beza mu isanzwe ino demi finale turayibonyemo imigwi ifisa
turabonyemo abakinyi beza cyane ku rwego rwo hejuru turabonye abakinyi badugije ibigero sinda naguciriyemwo wanashaka arakana waruvuze gakomeye cyane k'abanyegore bavuze uwitwa Yanisama kuri equipe ya Inter Domira yatumye ino equipe novuga ngo ya Inter Domira irengana kuramo Barcelona byari bikomeye cyane gendura amasave yakoze yaba amasave novuga ngo ateye ubwoba kandi yarakenewe kugira ngo Barcelona turibuka imipira novuga ngo yitwara Myinshi yamuteye imipira novuga ngo myinshi cyane kuno munsi ubu nabivuze neza wanashaka uriko uragerageza kuraba ikindi kintu naco ku munsi wejo ino equipe ya Paris Saint-Germain hari imipira myinshi cyane uwitwa Donnarumma yagiye karakuramo nikina bigaragaza wanashaka uno munsi novuga ngo uwitwa Donnarumma ibihara afise kuno munsi ibihara bimutwengera cyane muri zino nkino kuri zibiri uwitwa General Donnarumma yakoze amaseve ashaka kuri 8 akomakomeye muri zino kuri zibiri novuga ngo muri ico gihe igiye imipira uwitwa ndavuga ngo uno mukinyi bano bakinyi ba equipe personnel bitwa ba Bukayo Saka hatwa ba Declan Rice n'abandi bakinyi batandukanye ba Mikel Merino bamutiye imipira mugabo Ginal nuvuga ko kuno munsi rero ni no equipe nayo yande abana banyegore nabo tubashimire no gekorerekana nivyo n'ubundi ndako ndagarukako abana banyezamu nimba twabonye imigwi yo kurishika muri finale amashina y'abanyezamu bayikenye urugero rukomeye cyane Inter Domira yararenganye uzosanga uno Yanisama yabaye mwiza gusumba woze sheze Paris Saint-Germain yararenganye twagiye gusanga uno Donnarumma yabaye mwiza cyane gusumba uno David Raya rero ku bwanje novuga ati nta mikomo tutakubakinyi burya je simbona yuko umengo imigwi yagira avamwe ngo twotumye ikomo kubakinyi cyane bakinyi bariko barakina